nimudaharira. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nturabe mugeza nturabe abandi nawe utiravye. Twita kwakira abambaye amajone bajaji. Amashi menshi cyane. Amashi menshi cyane. Babyaguruki abambaye amajone bajaji. John Bajaj, stand up. Guys, with the victory. The voice of the victory mass choir. Makirundi ni ijwi ry'intsinzi. Amahoro y'Imana nshuti bagenze muri ko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. Kuri microphone ni Claude Hatungimana, umukozi wanyu, umuhungu wanyu. Nkuko musanzwe mubimenyeye, uno munsi rero dufise ibidasanzwe, dufise abatumire aho baje abakozi b'Imana baje kugira ngo batubwire imigabo n'imigambi y'ibikorwa by'abariko barakora, ndetse batubwire umwe wese aratwibwira, atubwire icyasanzwe arongoye, atubwire ndetse n'icaje kibazanye muri make. Tubahe akanya kugira ngo batwibwire. Turabahaye kaze, umutumire wa mbere turabahaye kaze. Ku mazina nitwa Pastor Muco w'Imana Leya, nkabandi umuririmbyi sanzwe ndirimba muri korali ya Mass Choir. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ku ruhande rwanyu turabona undi mukozi w'Imana mwaje muzananye. Reka nawe atwibwire akazina kiwe n'ibindi aratubarira hanyuma ntacyo. Baramukize cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Sanzwe ndi umurongozi wa Mass Choir, Voice of the Victory. Mu majambo make novuga ati nivyo. Murakoze cyane. Reka muhe microphone uri ku ruhande rwanyu umukozi w'Imana nawe kugira ngo atubwire ninde asanzwe akora iki muri iki gikorwa catumye muza hano. Kaze. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, na cyane cyane ko bahaye baradukurikirana. Ku mazina nitwa Niyorugira Vianney, ama ndi muri chorale Voice of the Victory Mass Choir. Niho sanzwe nkorera imirimo, ndi umuririmbyi asanzwe. Imana ibahezagira. Murakoze cyane. Reka akabazo ka mbere tukerekeze ku murongozi wa Mass Choir. Mumpere microphone kugira ngo akabazo ka mbere akatwishure, kuko kubera ko hari abariko baradukurikirana bakeneye kumenya mbega Mass Choir, Voice of Victory Mass Choir ni iki mu yandi majambo. Turabahaye kaze. Voice of the Victory mu majambo make mu Kirundi ni ijwi ry'intsinzi. Murakoze cyane. Iyo umuntu yumvise ijwi ry'intsinzi mu yandi majambo yumviki mbega ijwi ry'intsinzi, n'umugwi ukora sport, n'umugwi ukora iki mu yandi majambo dukeneye kumenya, n'abadukurikirana bakeneye kumenya. Bumvise Voice of Victory Mass Choir bumviki mu yandi majambo. Turabahaye kaze. Mu bisanzwe tuvuze Voice of the Victory novuga ati harimo ibintu byinshi, harimo ubuhizi bwa chorale Mass Choir, harimo ubukerebutsi, harimo ukunesha. Mu majambo make novuga ivyo. Murakoze. Cyo twagomba kumva twumvise ko ari chorale canke umugwi. Iyo twumvise chorale twumva ibintu bijanye n'inyigisho ndoramana, indirimbo niki. Mu yandi majambo rero iyi chorale Victory, Voice of Victory Mass Choir yabayeho bivuye kuki kugira ngo mwiyumvire gushiraho no mugwi, vyagenze gute? Turabahaye kaze. Hama kugira ngo uno mugwi kugira uyumvirwe gushigwaho washizweho n'uburongozi bw'ishengero
rero uburongozi bw'ishengero bwarabonye ko hategetswe kuba kohale iserukira yandi makohale mu ishengero, rero hashigwako ino korale kugira ngo turabe ko dushobora kugira inguvu nyinshi, kuko habonekana ko hari ibihengeri mu yandi makohale yari ahari, haca haba gushigwa hamwe n'ivyo. Ibyo mvuze bigasura uvange, hariho abari mu ishengero kandi bazoja muri gehinomu, ariko kandi bazotaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Haleluya, haleluya. Samani toka shetani, samani toka shetani, samani toka shetani, toka shetani. Tuseme toka shetani. Haleluya, haleluya. Ego murakoze cyane. Ku ruhande rwanyu hariho umurongozi pastor mwagendanye nawe, reka tumwibarize ikibazo kimwe canke bibiri. Mbega murongozi, biraborohera gukora ibikorwa byo mu rusengero mufadikanije n'ivyo buririmbyi? Turabahaye ikaze. Ego cyane, mu bisanzwe ibintu byo gukorera Imana bidusaba ko tukitanga mu murimo w'Imana, na cyane cyane n'ibyo tuzohemberwa. Ruhande rw'iwanje je nta ntambamye n'imwe irimo, nditanga haba mu rusengero ndetse no muri binyene byo gutegura muri Masquire, nkitanga, birashoboka hamwe n'Imana. Ego murakoze cyane. Twizere ko abariko baradukurikirana bariko barumva insiguro ndetse n'ingene mugenda mubitunganya. Mbega tubibarize gato nk'umurongozi, mwavyiyumviye gute kugira ngo mushobore kuba mwoshiraho ino kohare kugira ngo muhurire hamwe kugira ngo iki gikorwa gikorwe? Twarishaye twitegereje amakohara yandi ari muri eglise, tubona harimo intege nke, dushima ko twoshiraho Masquire kugira kumbure ishengero rivugangwe kandi n'abaririmbyi tuvugangwe, tumenye ko kuri eglise yacu natwe ko ibikorwa vy'Imana tubishoboye. Bisha bituma rero dushiraho uyu mugwi wa Masquire kugira ngo kumbure turabe ko twotera intambwe yo gushika imbere. Murakoze cyane. Mwagendanye n'uwundi musore, nawe reka tumwibarize atubwire kimwe canke tubiri kugira ngo bigende neza. Ego mwatubwiye ko musanzwe muri abaririmbyi muri chorale Masquire. Mbega ni igiki cabakweze kugira ngo mwumve ko namwe mwoja hamwe n'abandi kugira ngo mukore uno murimo? Turaguhaye ikaze. Twagize umuhamagaro muri twebwe, tumaze kuba twumva dufise umuhamagaro wo kwamamaza ubutumwa bwiza, tubona kumenga ntitwoshobora kuvyikora n'umwe canke babiri. Niyo mpamvu twagiye hamwe turiyorganiza, twubaka umugwi ukomeye kugira ngo dushobore kwamamaza izina ry'Imana, kugira ngo tuvuge intsinzi y'Uhoraho mu mahanga yose. Dukorera muri zone ya Kabezi ku ibarabara rya Erenetrua, ahantu bita mu Kirasa. Ni ukuvuga ushitse ku ruzi Kirasa ucuraba hejuru hariho eglise ihari.